hari ibidandazwa bitari bike bitahora biboneka neza ku masoko, aha twavuga igitoro, tukavuga isukari, mbere hariho n'ibindi, ubu rero biratanguye kuboneka. Abanyagihugu rero bakaba bashima ako kigoro ka Reta, ingene ibidandazwa vya nkenerwa biriko biraboneka. Fabiano Banshijanino, umwe mu banyagihugu bashima, arashimira kandi n'umukuru w'igihugu ingene ariko avyitwaramwo neza cyane kugira ngo abanyagihugu boroherwe, ariko kandi ngo intambwe iracari ndende kuko hari n'ibindi vyinshi mu gihugu bikeneye kuja ku murongo. No kuri birashimishije cyane kuko ivyo yemereye abanyagihugu ariko arabirangura. Tuyibonera ku buroro bukurikira, uno munsi ku masitasiyo nta bantu bagitonda imirongo. Urumva yuko ibitoro bibonetse akazi gaca gakorwa, ibintu bigasubira kuba neza mu gihugu, abantu bakagira ingendo, ibidandazwa bigasubira kuboneka. Kandi uno munsi n'isukari iriko iraboneka, ni ivyo gushima. Iyugururwa ry'amazu y'ubudandaji w'amafaranga mvamakungu ni iteka rikomeye ku rudandaza mu iterambere. Turabikenguruka cyane rwose izo ngingo umukuru w'igihugu yafashe. Yari yafashe n'indi ngingo nziza yuko ibiribwa vya nkenerwa vyorangurirwa mu bihugu bibanyi canke vya bindi vya kure kugira ngo abarundi baronke ivyo bakeneye vyose. Turabikenguruka cyane, ariko turacarindiriye ko abadandaza babishira mu ngiro. Turashima kandi ingingo nziza yafashe ku banyororo hamwe zoja mu ngiro. Aha tugomba kuvuga ingingo yafashe mu mpera z'umwaka wa 2001 avuga yuko abanyororo batagirizwa ubwicanyi kandi batafashe abakenyezi n'abigeme ku ngufu ko boshobora kuburana bidegemvya. Ivyo bigaca bituma amazu y'amabohero yuzuye abantu atenzurirwa, bakagira isaganizo, kandi na Reta ikagira icyo yungutse kuko niyibagaburira, niyafata mu bikenewe byose, nibavuza, nigira gute yose n'umuzigo kuri Reta. Tukira aho mbere barigeze kuvuga yuko hagiye kuba guha ibikorwa abanyororo bakibasha, ibikorwa by'iterambere bagasahiriza nacyo nyene, ngira ngo ntikirashikwa ko n'igirane baziko hari kimwe kivuga ko nacyo nyene. Iyo ni ingingo n'itegeko ryasinywe mu 2013. Itegeko ryiza cyane ryasaba yuko abanyororo aho guciribwa umunyororo kujya kuboha bagafungwa, bociribwa ibikorwa byosahiriza cyane mu gukura umuzigo kuri Reta, kuri ivyo babagaburira n'ivyo babaha, kandi bigatuma n'uwo muntu yaciwe igikorwa agumana ubuzima bw'ingufu zo gukora ibintu asanzwe akora. Ibi rero twobisaba umukuru w'igihugu, iyi ni ingingo y'umushikiranganje, kuko iteko rimaze gutorwa ingingo mperekeza zisabwa n'umushikiranganje. Abashikiranganje mu byo bajejwe wese mu byo ajejwe, iteko ryatowe aca ashira mu ngiro ingingo zituma iryo tegeko rikurikizwa mu gihugu. Rero kuba ryatowe muri 2013, uno munsi heze imyaka 9 itaraja mu ngiro, tubona ko abashikiranganje bagiye barakura mu mugo bushikiranganje habayemo gusamara. Twosaba ko mu bushikiranganje buno munsi yoshira mu ngiro iri tegeko, akerekana ingingo mperekeza zaryo kugira ngo vy'ukuri ibi bikorwa vyoteza imbere igihugu bikorwa, kandi ivy'uko bakura umuzigo kuri Reta, kubasumira, kubafata muri byose. Byoba byiza ko Reta nayo yoba yorohewe mu byo igirira abanyororo. Kuvyerekeye abanyororo nyene turanababazwa cyane ko twarayibonye ko twarabaye mu munyororo, abantu bacibwa imanza bakezwa ntibatahe, bakaba mu munyororo bariko bapfusha igufa, kandi bariko baba umuzigo wa Reta atagituma bari mu munyororo. Mu bisanzwe umuntu agomba kuba aho amategeko amushira, ikibanza c'abantu kiri mu ibohero. Aha rero no kuri twosaba ko umushikiranganje n'abashikiriza amanza
ivyo nibo babishira mu ngiro abantu bose baciriwe imanza bakezwa bose taha mu ngo zabo cyo kimwe n'abanyororo bamaze iminyororo nta mvu n'imwe iboneka isigura ingene umuntu amaze umunyororo aguma apfunzwe mu bisanzwe nuko gusa iwacu tutaratera imbere bikwiye abantu nk'abo bari bakwiye mbega no vyita gute kuhabwa inishyi akababaro kuko umuntu yagushize hano tari kuja aguma gupfunze wejejwe ntivyumvikana mu bisanzwe umuntu yogombye gufungwa ari ucyaca mwagiriye muri ico gihe rero nibaza ko umushikiranganje bituvyerekeza ku mushikiranganje kuko iyo umukuru w'igihugu afashe ingingo canke iteko ryasohotse hari abarishira mu ngiro nibarabe rero bashire mu ngiro gutyo abantu bose babe mu byo bakwiye kubamwo atakarenganye twifuza rero yuko leta y'u Burundi yokora neza n'umugwi w'agatekazi na muntu wongewe ikiringo cyo kubandanya ukorera mu Burundi babushinze ijisho twifuza ko cyo kiringo cyo bicanyuma kugira ibiki bicanyuma rero nuko leta yokorosha ikemera igakorana n'abo bantu uwo mugwi ukemera ukaza mu gihugu kuko barabona neza yuko imyaka bawankiye nta cyawucorotse ntacyo basimvye kwerekana ingene Burundi mu kazira muntu bimeze ndetse mbere ubuhoho twaranumvise yuko n'abashinze iyo ngingo bayemeje hari habiyongereye twarumvise ko hari ibihugu bitahora biyemera ariko ubu biyongereye byiza rero twifuza ko yobi yanyuma iyi ntuze ikiringo bongeye umugwi watekazi na muntu wobu wanyuma mugabo kugira ngo ibi yanyuma n'izova n'inka leta izoba yifasha niyabandanya kudadaza kandi ibona ko ibintu bitariko biragenda neza bazoheza babandanya bafata izo ngingo kandi si ntibitanga ishusho nziza y'igihugu twifuza ko n'ukuri bofata ingingo zibereye bigashukunda yuko izo ngingo zose ubona bibatera ikibazo bo bitenzura turabona kuko aha tuva ko cyo kiringo ca nyuma nta nkeka yuko hamwe amaradiyo ahora asamiranira mu gihugu yosubira agasamira nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze kandi reka inatangaza nuko yabuze gukora muga ivyo avuga bikamenyekana kuko biragoye gufata umuntu ku munwa byari kwikwiye kuba byiza rero ayo maradiyo byashikiriza ibuye rekura kaza akabishikiriza mu Burundi gutyo hanyuma ariko bagakora nabo bisunza amategeko bisunza amategeko nyene yego cyane bagakora bisunza amategeko turifuza cyane yuko amashira hamwe aserukiye agatekazi na muntu yari ngaha mu gihugu muri 2015 yahunze yotahuka gutyo baze bakorere mu gihugu n'ubundi tubatumva bavuga ku maradiyo hanze ntacyo bayoberwa barafise abantu babo bari Bujumbura bari mu gihugu hagati iyo byose barabimenya byo byiza rero yuko ibi bijyana n'agatekazi na muntu n'uburenganzira bw'abantu baba yaba maradi baba yamashirahamwe y'agatekazi na muntu byo byiza bari kuriyugara ku butaka bw'u Burundi bakabandanye bakorana na leta bakorera kubasenyera ku mugozi umwe gutyo tugatera imbere nta nkeka ko ibyo byose bibaye atakiringo kinini cyohera abarundi bose badatahutse mbere ku bwacu ko turi mu gihugu hagati ibi bibaye ntacyo tuza gusemerera no kuja kuraba bene wacu bari hanze kubumvisha yuko ibintu bimeze neza mu gihugu kandi turizeye neza ko boca batahuka kuko tuba tubabwira ibyo tubona ibyo tubamo ibyo tuzi kuko abo twabonye baje bava mu zindi mpunzi ngo baje kuraba uko mu gihugu bimeze ntibikwiye ntibari inkuru y'imvaho mugabo wogenda babwira basigura babwira ingene ibintu bimeze mu namaso mu yandi bonyugwa gusumba jewe rero ndifuza yuko bigenzo gutya ndiko ndabivuga nyingo nziza nk'idi zibaye no kuri bampaye uburenganzira bantumye nugenda nkabikora kandi yizera yuko
hariho n'abandi twobisangira kuko avyifuza ni benshi impunzi zose zigatahuka zikaza tukubaka igihugu cacu.